Imyaka 75 iraheze. Ibihugu bibiri bisangiye kahise, bisangiye umuco, bigasangira n'amaraso, bibayeho birabana y'ingwe. Ubuhindi na Pakistan uno munsi tuvugana, ibi bihugu bibiri biri mu ntambara ndetse bikaba bariko birakangishanya ibigwanisho Ruhonyanganda, ibintu bituma isi yose igira ubwoba. Inyuma y'ibitero vya drone vy'igisirikare c'Ubuhindi kuri Pakistan, mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatandatu, Pakistan nayo yihoreye mu kugaba ibitero bikomeye muri Kashmir y'Ubuhindi. None mu vyukuri ibi bihugu bifike, fyonda subscribe twinjire mu mizi yuko kutumvikana gace Ubuhindi na Pakistan, uraza gutahura n'ibintu utaruzi kuri ibi bihugu bivukana ariko bikaba vyahindutse abansi. Kahise ko Ubuhindi na Pakistan kameze kimwe neza nka kahise ku Rwanda n'u Burundi. Muravyibuka imbere yuko bino bihugu vyikukira cari igihugu kimwe cita Rwanda Urundi, ariko abazungu imbere yuko basubira iwabo bakigabuyemwo kubiri, Uburundi n'u Rwanda. Aba barababirigi no muri koloni y'Ubwongereza mu Buhindi niko vyagenze. Abongereza imbere yuko basubira iwabo mu mwaka w'1947 babanje kugabura igihugu mu bice bibiri, igice kimwe kiba Ubuhindi, ikindi kiba Pakistan. Ubuhindi bwari bugwiriyemwe abahindu, naho Pakistan bakaba abayisilamu. Ibi vyakurikiye intureka zatumye abarenga miliyoni bicwa, imiryango irenga miliyoni 50 yimugwa ku nguvu. Abayisilamu baja muri Pakistan, abahindu nabo baja mu Buhindi. Ibi vyateye ishavu n'urwanko hagati y'abayoboke b'abahindu n'abayisilamu, ndetse mu mwaka w'1948 Mahatma Gandhi yarishwe n'umuhindu amwagiriza gushikira abayisilamu. Muri zintureka akarere ka Kashmir niko kunyoye ibintu vyatumye kugeza n'ubu ibi bihugu bihora mu ntambara. Aka gace ka Kashmir ni urukurikirane rw'imisozi miremire ifise amasoko menshi y'amazi. Ico gihe kabamwe abayisilamu ariko gatwarwa n'umuhindu. Igihugu rero kimaze kwigaburamwo kubiri, Pakistan yashatse ko Kashmir ibi iwabo ariko birananirana, ivyatumye haduka intambara ya mbere yahuje ibihugu bibiri mu mwaka w'1947. Mwaka wakurikiye 1948 oni yagiye hagati ati hangwe ahari abagabo ntihagwa ibara. Mu gutora umuti w'iki kibazo, oni yagabuye Kashmir ibice 37% bija ku ruhande rwa Pakistan, na ibice 66% biguma mu Buhindi. Ariko n'ubundi nubwo ni yasa nahitoye inyishu, ntivyabujije ko buri gihugu gikomeza gushaka kugenzura Kashmir yose. Myandagaro umwaka w'1965 ibi bihugu byongeye gutana mu mitwe. Inyuma y'imisi 21 gusa, ibihumbi n'ibihumbi by'abasivile bari bamaze kuhasiga ubuzima. Leta zunze ubumwe z'abasoviete barabangurukanije, hasinywe amasezerano y'amahoro muri Nzero umwaka w'1966. Mu mwaka w'1971 iyindi ntambara yaradutse. Iyo ntiyoroheye Pakistan kubera ko igice c'ubuseruko cayiyonkoyeko arico caje kuvyara Bangladesh. Ukwikukira kwa Bangladesh nk'igihugu ntivyoroshe kuko vyahitanye abarenga miliyoni 3. Kuva mu mwaka w'1998 Ubuhindi bwakomeje kwagiriza Pakistan ko bukorana n'imigwi y'iterabwoba igamije guteza umutekano muke mu Buhindi. Urugamba rwabereye Kargil mu mwaka w'1991 rwahitanye abagera ku gihumbi. Gitugutu igerekerezo rya mbere umwaka w'2001 igitero c'ubwiyahuzi cyahitanye abantu bagera kuri 38 muri Kashmir y'Ubuhinde mu gace ka Srinagar. Ibitero byarakomeje mu mwaka w'2008 mu gisagara ca Mumbai, igitero c'iterabwoba cyahitanye abagera ku 166.
aha hose Ubuhindi bwagiriza Pakistan ko aribo bari nyuma y'ibi bitero by'iterabwoba, kuko mu bagavye ico gitero umusirikare Ajmal Kasab yarafashwe yemeza ko yari mu mugwi w'iterabwoba Lashkar-e-Taiba wo muri Pakistan. Kuva ico gihe Ubuhindi bwahigishije uruhindu uyu mugwi w'iterabwoba, ndetse mu mwaka wa 2018 basambuye umusigiti uri muri Punjab muri Pakistan barondera abaterabwoba. Mu mwaka wa 2019 Pakistan yagavye igitero muri Kashmir y'Abahindi mu gace ka Pulwama, igitero cyahitanye abasirikare 40 b'Abahindi. Ibi byashavuje Ubuhindi ibituma binjira muri Pakistan muri operation yo guhasha ivyihebe. Kuwa 2022 ndamukiza umwaka wa 2025 habaye igitero gikomeye mu gisagara ca Pahalgam kiri mu karere ka Kashmir ko mu Buhindi, aho abantu 28 bishwe harimo ba mukerarugendo bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ubuhindi bwagirije umugwi w'iterabwoba Lashkar-e-Taiba usanzwe ukorera muri Pakistan kuba ari uri nyuma y'iki gitero c'iterabwoba. Mu kwishura Ubuhindi bwatanguje igitero ciswe Operation Sindoor kuwa gatandatu gushira kuwa ndwi Rusama umwaka wa 2025, aho indege za gisirikare zateye ahantu 9 muri Pakistan harimo amakambi ya gisirikare. Muri operation igihugu c'Ubuhindi cyatangaje ko cisha abagwanyi barenga 100. Pakistan nayo mu kwihorera yagavye ibitero vya drone mu karere ka Punch kari mu Buhindi. Ivyo bitero byahitanye abantu 15, abandi 43 barakomereka. Pakistan ivuga ko yarashe indege z'Ubuhindi kandi ko ibitero vya drone byasambuye ibibanza vya gisirikare by'Ubuhindi mu gisagara nka Lahore na Karachi. Ibi bihugu byose bifise ibigwanisho Ruhonyanganda bisa n'ibingana. Ubuhindi bufise ibigwanisho Ruhonyanganda hagati y'160 n'170, nayo Pakistan ikagira ibigwanisho Ruhonyanganda hagati y'165 n'175. Ubuhindi bwasinye kandi bukurikiza amasezerano ya No First Use Policy avuga ko badashobora gukoresha ibigwanisho Ruhonyanganda kiretse batewe n'igihugu gikoresheje ibigwanisho Ruhonyanganda. Pakistan yoyo aya masezerano ntibayarimo, bivuze ko bashobora gukoresha ibigwanisho Ruhonyanganda umwanya n'umwanya. Ibi bitera ubwo bihugu byinshi harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Arabia Saudite na Turkiya. Abayobozi b'ibi bihugu bahamagarira Islamabad na New Delhi guhagarika intambara mu maguru masha. Ubuhindi na Pakistan basangiye amasoko y'amazi ava mu misozi ya Himalaya, harimo inzuzi nka Indus, Jhelum na Chenab. Aya masoko y'amazi arakomeye cyane, arimo ibyari byumvikanye ku masezerano yitwa Indus Water Treaty yatewe ku mukono mu mwaka wa 1960 ku bufatanye bw'ibanki y'isi. Muri ayo masezerano Pakistan yahabwa uburenganzira bwo gukoresha amazi ava kuri izi nzuzi zitatu mukayakoresha mu mirima nko kuvomera n'ibindi. Ariko no munsi umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yatangaje ko agiye kugura no mazi ku buryo bw'uko Pakistan ishobora kubura amazi ikoresha mu mirima yabo. Ibi navyo hampande ya Kashmir ishobora kuba imbarutso y'intambara ikomeye hagati y'ibi bihugu bibiri. Wakoze kubana nanje muri video. Fyonda jeme na subscribe maze uzokomeze kwibonera n'izindi.